cyo nyimba hari kintu kimbabaza ni ukwegeranya uburyo mugakora mariage bazi nyene bizinze abazikora ubuhoho pore sana no kuri birazinze hanyuma nyuma y'igihe kitari kinini ngo muravanye no kuri birambabaza uburyo abana nyimba mwaravyaye abana bazosibisa ibibazo vyanyu biza kubaho ubuzima butari bwo ko umwana kuri mu bavyeyi babiri biraryoshe rero Jenny bazako Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV umva mukagenda siko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa vyacu. Amazina yanjye ni Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Loving Town, ubeshi umukozi wo munzu, Mr. Adonke, King of Ladies, Sharpman, Dollar Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa, ndetse no kwisi yose. Let's support everybody in our country. I love you if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job, only my job. So namvuga ati fasha warafashije kwera ko twese turinga kwera twafashije ningukorera ikiza mu kunshimira uzokorera ikiza abantu batatu nabo uzobabwira ati obligation ivuga guca nawe namwe gende mukorera ikiza abantu batatu kugira ikiza gitsinde ikibi kidakomeza gutsinda ikiza mu bwa Star TV. Dufise umutumire for the first time dukorana hano na caca niko namvuga ati umuntu aje for the first time turamwakira nk'umuryango wa Star TV kugira dushore dukomeze kwaguka umuryango dushore kwagura dashobora kumwita umumama ariko ubundi utamuzi wo mwihenda ko cyane so reka rero tumwakire dufise by'ibyo kuganira nawe ariko kandi fata gatebe ushira ahantu kumbure uze gukurikirana ikiganiro utuje umeze neza kwira ko baza kuganira ibintu by'akamaro kandi ibintu bimeze neza cyane. Try ko asa neza ndawaye umwanya wo kumura abantu muri ko murara ino video. Baba mera nk'abandi baravuga ati kadufate nk'umunota umwe ngo tuyibuke kuriya muntu. Ndabaye umwanya ubwira mu murabe neza. So karibu cyane rero umeze neza? Meze neza cyane urakoze cyane kunyakira. Ndaramukije abakunzi ba Star TV bose. Ni karibu cyane. Thank you. Wowe wimva gute twamaze kukwakira muri famille ya Star TV? Kubera ko mwanyakiriye neza. Ndagewe cyane meze bien. Yes. Hano ukuntu wambwiye ati ni Nazaria muri rakati yanyu. Hari ukuntu uzonyakira neza. Ebana birenze none. Ziza bikwiye. Ariko bataza kugira ifuha abantu bari badukurikirana. Aco nzoba ndabajyanye. Ubundi ni kibajyanye nyine. Ubundi nisabiye nemba sabye ku ruhande rwanje. Nzo kwakira humura. Kabisa turi kumwe nande mbwa Star TV. Umbura abantu bariko baradukurikirana. Bashore kumenya ati ninde turi kumwe bwa Star TV. Karibu cyane. Merci beaucoup muri kumwe na Miracle Nsinzira from IT The Lighters. Umugwi w'indirimbo mpimbazamana n'uno munsi ashaka kuba atari bisa navyo cyane go ubwa byose ni byiza. Hari ukuntu muponyoka bigaca bibacanga gake gake nyine turicomora buke mugabo bitari bibi. Yego ntabwo bari bibi cyane. Byose ni byiza. Ariko kenshi turakunda kubona sometimes ugasanga abantu baje batanguriye muri gospel nyuma nimba babikanze kari akaje usanga bafise karenze nyene kameze ukuntu agaca yigira hari yanye muri za zindi zacu birabaho zanyitse. Ndabizi ko bibaho mugabo si byabaye kuri jewe sibyo byabaye ntibisa oya kabisa. Nibaza yuko turaza kwinjira neza na neza mu mizi ya kino kiganiro ariko kandi n'umusi nababwiye ko turi kumwe na Miracle kuva muri hayavuze ni gute IT The Lighters. IT ibisiga bwenge team. IT bisigura iki? Ibisiga bwenge team. Aitari asi igihugu cyane bavyandika ko ni byandika cyo kimwe twe ni I na T.
Haiti nayo ni H A I T. Lighters menga ni itara umuco ya the lighters n'abatanga muco light n'umuco the lighters light mugabe bimaze kuba light arumva voilà kabisa muca mushira ko 2-5 yego ubuni nibisiga bwenge zi Burundi ibisiga bwenge yo muri industry ya 2-5 dukorera ku butaka bwa 257 kabisa Miracle karibu cyane wisanzure ndakunda umuntu iyo turi kuganira nyene tukisanzura nyene byabaye ngombwa n'utuntu tumwe tuba twibike nasanze nawe wisanzuye gose agenda umurara nyene yibereye aho ngaho ibyo byitse ntabwo urutera ubwoba yes kabisa urakoze mariage umaze gukora mariage kwanza felicitation kabisa ya mariage siza bose uziko abantu bamabambaza tuzokora mariage ryari ababwira ati ntavyo ndiyumviye uziko bambayeho ntararota nkoze mariage urindira iki none navyo urarota cyase ndana birota ako hageze cyaba ngoma bambwira ngo hageze ariko birabe nibaza ko biraryoshe nibaza ko nzobirota bukenka biraryoshe cyane navuze ko biryoshye biraryoshe biba biryoshye nyene ndiko biraba ukuntu ariko ngira no kuri je bizoryoha apana kumuraba ugataha umurabire muhira je nkunda rero urabona natashize abandi bandenze menga ni je nazikoze natwe dushaka guhare tuzitaha yanje ariko nibaza umunsi nzobirota bukenzoje nitamwe batuzora ko ari byo kabisa turakoze mariage yari mariage nziza ngerageje kuraba namwe mu masanamu n'ibindi byinshi bitandukanye yari mariage nziza cyane ariko kandi mariage ni ikintu kiba kitoroshe gutegurwa na cyane cyane ko uwo muba muri kumwe ntubona ko mariage izoba kuri Miracle neza na neza yarabona ko uwo bari kumwe peut-être yashobora kuba igihe hakaba mariage ntagiye hora wishira muri iriya yindi mice usanga abantu bakundana ariko mariage ntituzibone bikarangira byabaye nabi jewe vraiment uwo twubakanye tukinabonana gusa tukinamenyana uwo mugambi deja narabona ko ushoboka kuko yarakunda kubimbwira nubwo tutabibona imbere gato yakunda kuvuga je ndifuza ko atari ibi gusa tuzoshika ahantu tukagira kabiraba rero narabona nyene izo ndoto yaratuma nandi ndaziyumvira kubera buri nawe wari serieuse warumva nyene ko bimacingana kubera ko no munsi ishobora kubwira umukobwa ati tuzobana ariko we yibereye mu zindi nyene gahunda ziwe shaje bwa mbere ntibyari ivyasona oya ariko mu nyuma kubera Imana byaraje nyene ndumva ko ari byiza ngiye kubikora ubundi wegereye Imana ati Mana none iki kintu hari mind z'ubwana zikubesha zikakubesha kandi na cyane cyane ngo kubigeme baguma muri ngo sindagera ngo cyangwa baye izindi mind zawe yaragera ndashana natongoje kimbwira ngo ntiharagera ariko byari bica birahara kandi nagira nikorere mariage nikorere ubukwe umukono yanyici ori sana kweli muza kwisangare mwakoze ubukwe mariage iragenda fresh muratumira abantu baraza biraryoha ego ubundi for the first time winjira mu nzu y'umugabo hari bimeze gute kuri Miracle for the first time uvuga ati jembuye kuri eglise no munsi ndarara mu y'umugabo ivyo bintu n'ukuri sindakubesha rero kandi wari umaze kuhamotera oya reka ivyo oya ariko bisaba ko umumenyereza umudamu ufasha kuja kuyirondera nyanzu nyene muzobanamo naho gusa nabindi ubundi ntiwari bwahagera ariko je nobwira umugore wanje ati birasaba ko manzi ukaza ukahabona kuza kuhabona araza kuharaba araba ikibuga ariko nta birenze niwabaye nka babandi bakora aragufasha twe turacapanga inzu turubaka gwacu numva wogenda ku bantu utaraja kurabana rimwe bagenda nyine ukahara ni wabaye nka babandi usanga akoze mariage mu mezi abiri ugasanga acisha duhereza kabiri oya yaranye gute mariage 2022 umwana 2023 isigura ko warakwije ari amezi ni sawa ndomba ntimwatirimutse
kirazira. Ajya bavyita ngo avance. Kama ntiyakubise avance. Kabisa uno musi kuri indirimbo mpimbaza Imana si umurimo wabo wose nibaza ko umuhamagaro na cyane cyane w'Imana kubera ko hari abantu usanga bafise amajwi bo ririmba ariko bigora ko baririmbira nyine n'Imana yaturemye nyene indirimbo zo guhimbaza Imana kuri byari bimeze gute byatanguye gute kumbure wagiye muri ugo rugo usanzwe bikora cyane wagiye kubikora kubera ko wamaze gushika mu rugo bimeze gute kuri Miracle? Jewe nabitanguye kera dutangurana n'umugwi witwa IT Isigabwenge team. Bari team y'abantu batatu bakora hip hop. Hama mu nyuma nyene tuza kubera ubuzima akazi bamwe baza kubihagarika hama je ndavuga ifoko mbandanye tubandanya n'undi mugwi nyene mugabo iryo zina nyene twongera ko ka The Lighters. Hama rero turabandanya turakora. Ukuvuga ahubwo maze kubaka ngira nubaki niho navuze reka cishemo akaririmbo ndirimbire umufasha wa umushinga naye wanje niko gukora iyo ndirimbo buduruvani vya kera kabisa nuko nibaza ko uno muzi uvuze ati kuririmbira umufasha inyuma y'igihe gito cyane niho wagiye gusora iyo ndirimbo cyane umunsi wa mariage indirimbo ari sanzwe ya indirimbo nayikoze avant mariage hama ndayimuririmbira kuri mariage hama mugabo amasanamu cyane kuyiha abantu ngo bayirabe ndabikoze ubu ko biba bitoroshe ko umukobwa kumbure ashobora kuririmbira umugabo ko tumenyereye abagabo aribo kenshi babikora bakaririmbira abakobwa we byakujemo gute wumve wo ririmbira umugabo byavuye he kugira wumve nyene umenga umugabo muririmbiraho ni igiki yakoze kumbure cyo tumuririmbira umuntu bo ndabone ko yaragiye kwanze ndabikunda kuririmba ndakunda kwandika ndavuga none niga abagabo baririmbira abagore none kuri kitweho tutabaririmbira numva ikado ya mbere no muha mvuye ku mutima cyane nuko nicara nkatora ikaramu nkandika nkamwandikira amajambo ahuye nuko tubanye nawe hama kandi nkamuririmbira imbere y'abantu antwa yarageze warakuse playback yari ya muri mariage yego kubadida ubundi hari n'abandi bakunze kuvuga ati tumenyera abahungu aribo batera ivi ni byari ivi ariko tugaje mu bindi bintu gato uno munsi twavuze yuko tumenyera abahungu aribo bakunda kuririmbira abakobwa ariko uno munsi umva ko n'abakobwa baririmbira abagabo iyo umuntu aratera ivi iyo bishitse umuntu agatera ivi bifata gute iyo bishitse ukamona umuntu yateye ivi ni byiza ni demande n'uburyo abantu bahisemo gusaba kurya ayo umuntu ashaka kubwirira mu ibanga ariko bo bakaba yahisemo kubwira imbere y'abantu ndabikunda ve ubundi wowe nturi muri babandi bavuga ngo biryohera abakobwa nako bakunda kubita manini utubafukamiye kudafukama petitse uwo muhungu ibyo bintu ntibimworohera kandi byose n'ukoroherezanya nta kibazo utabikoze akaba yagusabye mu ibanga no kubigaragaza navyo ni vyiza kuko biryohera abakobwa bagutereye ivi nawe uryoherwa nari ikintu cyose kinezera umuntu urakimukorera ubundi generaliteye ubu ngubu nanjye ndindira uzorintera yanje ko narihejejera applaudisse ngo bitagenze neza atani yavyivanzemo ubundi ari cyo bitwaye yes ko biri kose nibaza ko wamaze kwandika Miracle indirimbo yiwe Isezerano nubwo wakwandika Isezerano by Miracle nibaza ko indirimbo raza kuca uyibona cyangwa muri commentaire ndaza upininga yo link indirimbo yiwe kugira mushobore kugira iki mushobore gushigikira igikorwa ciwe na cyane cyane ko iyo umuntu mumuteye intege biratuma kumbore ejo yumvira gukora ibindi kubera ko turakeneye imiziki myinshi turakeneye indirimbo mpimbaza Imana kubera icyo wavuye muri kuririmba hip hop kacu uja muri R&B mu gihe twari tukumenyereye muri hip hop bonje nari genda kuzi kera ndi muri internet Gitega naho ndakubona wavuye Bujumbura je ndi muri internet baraje abantu bavuye Bujumbura ndi muri internet ndaraba ko hari abantu tuzinanye nyene kugira abantemwe avuga ati utambwiye ndagutemwe nanje twari tuzinanye byari bigoye ko ndakuvugisha nari abantu tuzinanye ati tubonanye n'umuntu tuzinanye Bujumbura ambwiye ati bro
je ndi wo muhiri wanyu urabuntemwe je ibereye mwiri semeze nabi boje nariyumviriye hip hop mengo ikintu nyene kiruka aho tugeze mu bihe vya mariage tugeze mu bihe biri romantique faut que nyene basi je ngerageze ndamuririmbira Karen ngerageze pe tunandika rero muri iyo nani iyo style ya R&B ngo ubundi sikuvuga ngo narahevye hip hop ya ubundi rero indirimbo duherutse gukora nagize hip hop utemwo twumve hip hop y'umumama aga freestyle gato basi aga hip hop I'm more than a conquer love the Holy Ghost, my consoler. No matter what I see the Holy Ghost, my consoler. Overcome all the time. Christ is a man, the number one who deserves all the honor. And I'm born again. If you call me super matinal again, with speech, man, my every entertain them. I'm me like a mad David. So I ask the Bible, do not miss, make me able all the time. Remember the crowd, what you come sing the self, my soul. God is a me the all things to you, Holy Ghost. You are amazing, more than everything. I feel your great power through this hip hop. Yo, akabara dutaye mwigeme. Kirimi ni cyara. Ndagasigure kamwe. Ico kirimi kumenga kiracangana. Ni cyongereza n'utundi duke. Bazo mama ariko ararapa sha. Ni sawa. Babitesa byahataje. Yes, nibaza ko inyuma y'iyo R&B dushobora kubona hip hop inyuma yayo. Yego. Cyane na R&B byose nisa. Ikibazo ni iki kiravuga giti kubera iki bishobora gushika ugasanga umugabo arakoze mariage n'umugore. Nibaza ko gukora mariage n'umugore wawe ibintu bamwumvikanye ko ibintu mwatoreye n'umunsi mwicyahano mukabimedita. Rafa Pasi yari umuntu yakoze mariage inyuma y'usemeni imwe arahukana yakoze mariage. Iyo bishise uko onye babisigura iki? Nashacane ko iyo abantu bakoze mariage umugabo n'umugore ni ibintu baba bumvikanye ko ibintu baba bateguye baba bapanze. Bigaca bishika inyuma y'indwi imwe abantu baravanye. Ivyo biba bisigura iki? Ubibona gute ubiha iyahe ntumbero cyane ubona haba habaye iki muri rusange? Je nyimba hari kintu kimbabaza. Ukwegeranya uburyo mugakora mariage urazi nyene bizinze abazikora ubuhoho pore sana no kuri birazinze hanyuma nyuma y'igihe kitari kinini ngo muravanye no kuri birambabaza uburyo abana nyimba mwaravyaye abana bazosubisa ibibazo vyanyu biza kubaho ubuzima butari bwo ko umwana kuri mu bavyeyi babiri biraryosha rero je nibaza ko inyuma y'indwi mu gaca rusambo reka mbwire abagore abamama abamama ya nibaza ko abamama bashizemo intege umugore ashizemo intege urugo rwokomeza turabizi ko ari abagabo bagorana ndetse naye mugabo umugore urugo n'umugore uko ni wanagubaka peu importe ingeso z'umugabo uko zimeze kose umugore abishatse yabisubiza ku murongo nivyo niyumvira nivyo nibaza kubera no kuri urugo ntigoroshe franchement ntigoroshe mugabo ushizemo intege kubera birivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe siko imana yihenze nuko siko itazi ko harimo n'ibibazo ubwirinzi bivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe nuko izi ko umugore abishoboye gusumba umugabo umugabo arashobora gukorasha n'ingoga ariko umugore w'ubwenge ashobora kubaka urugo rwiwe ashizemo intege basi ngira ngo basakaje kwiga ingene bubaga gatwe na basi ari abantu babaye mu rugo nk'imyaka nka 50 abo twagiye tubumviriza kugira ngo ushobore gushika iyo bari kumbure mushobore kuronka experience ntonya basi basi kwegera basi abantu badukuriye ukabaza ingene bubaga cyane cyane ijambo ry'Imana niryo rituma nyine umuntu ashobora kubaka uretse ko n'abitwa abakozi b'Imana nyine navyo bishika mugabo hanini ama experience y'abandi igiye kumviriza ukunumva banaka aho bananiriwe ariko umenye ko hari nabandi babwira abantu ati ngugire mariage ntuzupime ngo je urazi ngo shangwa wari byankoreye byananiye bajya sivyo binanira abandi ntiwigereze ko kandi byashoboye bajya sivyo bishobora abandi ahubwo wewe
wowe nyine ugira yubake kwanza wewe kugira ngo ushobore no kubaka urugo rwawe. Ariko je ndizera ko umugore w'ubwenge tubashobora kubaka urugo neza kandi kabisa. Iyo bishitse naho kumbure wewe wiyubakiye urugo neza ukumva bariko baravuga ngo umugore ngo bivuye muri vuga ngo kugora ayazi umugore n'umufasha ariko uruvyumva yego umugore ngo bunjanye ngo akugora none umugabo nagira iva mu kugaba mu kugaba umugabo n'ukugaba umugabo bivuye mu kugara nyene oya umugabo aragara nyene oya bavuga ko riva mu kugaba ariko sivyo n'umugore mu kugora no sivyo ariko kugora no kugaba burya ni cyayi gikomeye kuruta ikindi umugabo w'ikigaba oya kigaba no kugora ntagorana byose ni bibi bisa ariko ari kugaba deja ubaye umugabo kugaba uri umugabo bisigura gutakaza responsibility arizo wakagize mu rugo ubugazi namwe twatuye akantu ko umugore bivuye muri vuga kugora namwe muca mutora kacu ngo ni kugaba arabaye anako narinzi bize naje ariko nibaza ko abantu muri ko murubakizanye muzubace ariko Imana itwubakira kizozikomeza gake gake. Imana itwubakire, Imana ni itwubakire wa muntu. Imana ni itwubakire. Ariko gazi kwana bangahe? 2 children. Umukobwa n'umuhungu. Abasore gusa. Abakobwa nababuze. Bazaboneka. Ndabarindiriye nawe. Ujumera nk'aba bandi babwira ngo nturavyara ngo umukobwa nturavyara umuhungu. Bakaca bakubwira uzurafata ibintu bidafanyika. Uzuranywa bino bintu. Umuhungu umukobwa atangwa n'Imana. Kabisa nibaza ko abakunzi ba Star TV ko muradukurikirana uyu mwanya no gushigikira no mu sister wacu kugira nawe ibikorwa vye bize biragira kure cyane ko hari ubutumwa bashaka gushikiriza ubwo butumwa bashaka gushikiriza ari abaja mwibarabara bakabutanga live hari n'abakora imiziki bakabutanga biciye mu miziki babashize ahagaragara hari n'abatanga ubutumwa kumbure mu ma video atandukanye nibaza ko buri muntu wese afise uburyo ashobora gutangamwe ubwo butumwa bayifuza gushikiriza so mugenderere mushigikire ibikorwa vye muri rusange nibaza ko n'ikindi gihe nitwagukenera tuzokuronga ego cyane zotugabira nk'abo bagabo sizana bagora nk'abagore ubundi message ko musanzwe mwubakanye nitwogenda tutamusigiye aka message gakino kiganira azokira ego yazokira bien sûr zokira namubwira ko nkuko twatanguye ndamubwira ko ndamukunda na n'ubu nkimukunda kandi nkimwubaha kandi nkimushimira ukuntu anshigikira muri bino bintu niba byoroshe malgré nyine kuko ufise abana ufise izindi nshingano mugabo nizi ntazintana aranshigikira aramfasha mu buryo bwose kugira ngo nkomeze sincike intege sindabivemo ndamushimira cyane akomerezaho tubandanye neza Imana ikomeze kutwubakira muramaze kugira abantu babigira kukumbure bakaza bakavuga ati urugo rubanye neza ati twoshobora kuba nk'aba bantu biramaze gushika mu buzima abantu bakabigira kukumbure babonye uburyo mubayeho abagenzi n'abazobona kino kiganiro bazomenya ko ntaba benshi barambwira ati n'ukuri mira respect kandi ni kubw'umugabo gasi ni kubw'umugabo ni kubwa effort ziwe kabisa ndamushimira cyane kabisa numva no gushimira aze kuturamukiriza hariya Mutama bari abana nubwo bakiri bato kumbure ikiganiro bazokibona ni bakura ntaco yego bazobona ko umuvyeyi wabo yaciye kuri Star TV. Yes Imana bahezagire mwese mwariko muradukurikirana fata kino kiganiro kumbure uhereze mugenzi wahereze mugenzi we kumbure kugira ubutumwa twatanze canke message twashoye gushikiriza hano zishike ahatandukanye ndetse enshi cyane Imana bahezagire ni Star Boy the Ship ndabakunda cyane mukomeze kubana n'ino televiziyo yanyu ubundi si yanje ndayigize yanje no iraba jenyene iyi ni yanyu si yanje Imana bahezagire thank you so much.